noje kumuraba n'ibintu bisanzwe kubera no umwana wacu mu bisanzwe twaramumenye urabona kumenya umuntu no kumenya umuryango kumuraba ntaco bitwaye yemanitse hejuru giti ngo kubera yahaze ubuzima kubera utamuhaye urukundo yatari kweli nani cyo binabugize Nebingirike umuntu atikunda wene nukutikunda mu bisanzwe ko yewe nukutikunda nivyo birumvikana mugabo urumva hawo tushama gatiba hasi nyene kumumvira nyene nsanzwe ubonye yama ujya mukozi afise intuzenya comportement zo kugira abantu bose baje nta bintu novuga ngo ariko aragira byo tuma bamukubita no kuri kubera waranyubaha yana arabizi yuko adekonye yene na girlfriend we Janiga eze nka katra je niho natanga kumenya bagendana uko nyene batangura barabagenzi ntangwa ndabona uko nyene areze nka katra bari kumwe gabo urumva kugira umukozi arinde yumvira ashirama agashavu bisigura yuko abonye action every story matters. Yeah, well, my people, it's another blessing kuba namakuru sukundi bakunzi ba STV. It's your boy Dan for real kuri Mfise STV. Sasa bakunzi ba STV mwarabonye kuno byarangiye turacaye muri intuze turacaye kwa Dodi mwabonye ko intuze byarangiye Dodi dubwiye kari mu nyabaro mu nyabagere sasa bakunzi ba STV jarabwiye ko inkondo zibujumba sigari hatari umutipe ngaha dusange ahatswe kwiyahura kubera urukundo rwale sasa bakunzi ba STV je nagiye turatwara ko tutaturije cyane ama turakata kamera mugabo twavuye tumujana mu bitaro sasa bakunzi ba STV rero je naravuze ati reka ndondere aho wa mutipe yakubita ubwa mbere wa undi yazambwira ko yakubise ariko abaleria wa undi yatumye bamwirukanisha yuko niwe naje kurondera no munsi je nkene kumenya byinshi nkene kumenya yuko ari boyfriend wa Leria nkene kumenya yuko bakundana sasa bakunzi ba STV je abahaje namaze kuwashikara civuga ati kafata gatebe tutaratangura kubera ashobora guhabuka iki niki nawe savye n'aba mu rupangu batwemereze gukora kubera ibyo bintu bakunzi ba STV ni hatari ushobora kwibaza ati nkuko cameraman karabimwe yadurashobora kwibaza yuko hayo tuba mwishi cyane tuba muzinge kujya mugozi bakunzi ba STV genda murindiriye aze kuza hamasanze ngaha turaza kuganira sasa bakunzi ba STV just turaza kubimenya uno munsi tume Salama kaka. Meze neza. Paul? So that ni Dan wazo twavuganye yuko tuzakorana. Meze neza none. Yego je meze neza no kutambwira kiri kare. Oya urumva. Ngaha ndakurindira ndakubura. Sinzi kama dore karamushikira. So je kaka. Je navuze ati reka mendi cyane ndakurindira none sivyo. Ndakurindira hanyuma tugire hamaze kuvugana oya nkubunye ko yandiko ndihuta arangiye umva ndababwira nakurindira kubura kuvugana ngaha byashobora kukwica cyane bikagukitsa sasa sinibaza yuko kwitara gatebe tukavugana kwiye oya nihuta n'umuntu nari ngiye kuraba urumva nkubunye bice bingora oya nana kimwe kawe nana kimwe dukorane tuvugane gato yana tuyage basi reka ndakumvirize gato reka nzana gatebe kunzi wese Steve aremeye ko tuyaga cyenda mubwire Mungu wabandi baza kwicisha abantu sinkundo ni hatari kweri reka twicare ngaha kabisa none pole gute Jeni savre meze neza yego warugena nangiye kumura mu jama ngaho onye gatowe nagira cyo ngaruka mu kanya kwa yarambwiye kuza kundaba so umuntu novuga nti yitwa Leria Umuboyi ndamuzi n'umugenzi sasa none Leria mu urazi ngo ibintu byabaye rya mukozi wabo umukozi wo mu nzu we yarashitse hanyuma je yarabinyiganiye ukuntu byagenze ngo yarashitse hama gufata nabi sasa je nkeneye kumenya ibintu kugira ari umukozi wo mu nzu arinda gufata nabi ukuriye hari habaye iki Leria mufitaniye ubucutu bwa Leria n'umugenzi ikindi naco jewe nangiye kumuramutsa bisanzwe ko asanzwe ari umusheri wa grand frère nawe ntari Leria akundana na grand frère wawe grand frère nawe ntari ino gabo urumva kugira umukozi arinde yumvira ashirama agashavu bisigura yuko abonye action twego turaganira bisanzwe umukozi acaraza je sinenzi ko ari n'umukozi ashika mfata nabi ashika nkubita urumva byari ibintu bidasanzwe ko je nacyo nataha gusa nta kindi kintu cyariko kirabu
kumukorako je yambwiye ngo urumva ngo yereke ngo ariko uramukorako hama ngo carashika ngacashika ibana oya bijya no kubesha Kuko turayaga bisanzwe tuganira bisanzwe gusa nta none ntuze grand frère wawe bakunda igihe kingana gute na Lori ku buryo numva n'amafamilia arazinanye haraheze nka katra je niho natanga kumenya bagendana uko nyene batangura barabagenzi ntangwa ndabona uko nyene hareze nka katra bari kumwe so none aresa siyo nkuru je nanje ikyane habakenga kuko urumva umbwiye yuko mwari mwicaye muri salo muri babiri no umukozi asa n'umuntu aciye ubwenge nashobora kuba ari hajya ngo babone ibintu ngavyikahusha yasiko kuko uko ameze amagara yiwe uko ameze ubu amagara amucitse nyine twasanze agira yiyahure kuri urya mukuru je sinzi ikintu barafite kuko ukungene naje yashitse amfata waraboneka yuko harimo ikintu hagati yabo ko anterioria njya mukozi hari akantu ahubwo badashaka kutubwira hari akantu badashaka kutubwira kubera ko je ko nabibonye ukungene yashitse amfata ko yanashitse nabonye ko byari bimeze je narabonye ko harimo akantu ahubwo rero nzobimaza neza ko asanzwe n'umugenzi nzobimaza neza ahubwo reka tumuhamagara ahubwo tubimubaze no munsi kuko urumva je niho ndakuboneye siko urumva ko ari ugira mu madiri wawe sasa bakunze bese ibyo byane amakenga kuko nishobora kumva ukuntu umukozi wo mu nzu yo kwihadukiza ngo kubita amakofe kinone ni none cyangwa iyo mukozi yambwiye yuko yoba yumvira ahubwo ko mwari mukundana oya n'umugenzi bisanzwe akundana berser basi gusa byari n'ibintu bidasanzwe kwera kuko ukuntu yafashe we nawe waravuze ati sha hano hantu harimo ikintu narabona ko harimo ikintu hagati yabo kuko agishika ukungene yaje hari ibintu byari hagati yabo Loria ukamuba fara sasa wo dusanga mugabo nko muri 5 minutes wabukoze muhame muhiri wiyo nziko sawa okay sasa bakunze best TV turamuhamagaye rero tushobora kuronka umuco ivyo bintu byose kuntu byagenze amatushoboye no kumubwira yuko Dodi amagara yiwe vraiment atameze neza nako yaje kwiyahura turamutwara mu bitaro nyimba ari ikintu ashobora kumufasha akimufasha akagenda akamuraba kuko urumva imitima iratandukanye abantu dukunda gutandukanye siko kwero ujya mukozi mu nyuma yahajya twaragiye kwa Loria hanyuma biragenda na baramukatira nyene urumva birumvikana kandi aramubwira yuko bidakunda yuko bakundana yo sasa hanyuma hano ko Dodi ngende kumuraba yaratswe no kwiyahura twasanze yimanitse muri Nyabarongo bari Nyabagere hatari inkundu zubu ni hatari gatumurinde Loria hangira nujya kweraje sasa kunze best TV Loria karibu shikiramo Bite Loria umeze neza umeze bien ndashima no ko tenda yibona ko umeze neza yene nabo sinabagiye gukontrola kwa mama agatebe hariya mu agatebe ni misi yose gashaka ni misi yose no kuza turaruhuka karibu ngaha hanyuma umeze neza mugabo ndashima hari gihe nyene bishika mu karuhuka no kuruhuka nayo ko imisi yose n'ubundi birumvikana hanyuma rero n'umunsi yumva kubera ushaka kumenya ibiti byabaye n'ibitabaye cyangwa ibyagize iki mugabo cyangwa gukubwira amakuru yashitse kwanza tutaraja kure ibyabaye ujya munsi kugira Dodi afatwe n'ishavu ashobore gusohora uyu mutipe yababariye none uyu mutipe kwenda muvandike yambaye ko mukundana cyahaye gasha ndikundana na grand frère wiwe shawe no muto wiyo mugabo muto kunze best TV sasa bakunze best TV nene muko muravyumva siko muravyumva ni umugabo muto wiwe ni umugabo rero sasa nje sakeneye umbwire ikintu yeka arakora kugira umukozi arinde afata umwanzuro wo kugira umwanzuro wo kumufata nabi mu bisanzwe ubonye yama ujya mukozi afise intuzenya comportement zo kugira abantu bose baje nta bintu novuga ngo ariko aragira byo tuma bamukubita no kuri kubera waranyubaha yana rabizi yuko adekonye yene
na girlfriend we yocaniga yoca kuneka cyane yocaniga yocaniga wenyene niko nenda bivuga sasa none leo yenda kubaza tutaraja kure Dodi hamwe nawe uko urumva je turamayankanya twe na Polenga twe turavugana none entre wewe na Dodi naho kugira Dodi arinda afata uyu muntu umva nawe Polenga yaramaze imisi yibaza ati none ahubwo Dodi usanga hariho relation yamufitaniye nawe niwe yavyiyumviriye mu bisanzwe niko no kugira ndashika afata umuntu gutya umva hatari akano ko kubikeka oya ujya muhungu sizi ko na meze ngira nyene no mu metre n'abakobwa hari gihe abakarira no mu metre ari none abahungu nabo ngira cayibaza nyene ngakujya bibuze ngira cayibaza baje kunongoza imana yataye sasa Dodi yampamagaye mu misi yaho tuvuye haya ku chantier uri ku chantier mama wawe je yarampamagaye kugira tuvugane hanyuma ama programme muri Nyabarega aho ni muri Nyabarega ahantu ari ibiti byinshi hari n'akantu kameze nka konga navyo wumva cyangwa muri Nyabagere bene navyo wumva sasa bimaze kugenda uko dusanga umuhungu yimanitse hejuru giti hejuru giti ngo kubera yahaze ubuzima kubera utamuhaye urukundo yatari kweli nane cyo binabugize nebingirike umuntu atikunda weyene nukutikunda mu bisanzwe yewe nukutikunda nivyo birumvikana mugabo urumva hawo tushama gatiba hasi nyene kumumvira nyene nk'impu ko kumumvira impuhwe za gute atigiriye bagabo rega sindiko ndabitahura ariho kwanza ariho none yari mu bitaro nyene twaje tumushikana kwa muganga kugira turabe ukuntu yomera ukuntu yogarura ubuzima bazi maja mu makenge abane fresh shako yakize na ibindi nabandanye ubuzima bwiwe none nakwiyumvira kujoja kumuraba canke noje kumuraba n'ibintu bisanzwe kubera no umwana wacu mu bisanzwe twaramumenye urabona kumenya umuntu no kumenya umuryango kumuraba ntaco bitwaye none nk'ubu ejo canke igihe ejo Dodi yosaba kugaruka akize yosaba kugaruka kuza gusura gukora iwanyu vyo kunda cyane vyo gukora gihe mama wawe no kumusaba urukundo yamusatse uyu ngo urukundo ngo yarari umwana ibyo by'urukundo mu bisanzwe bisigura ko arico yiyahuriye bisigura ko yiyahuye kubera urukundo mu manki yiyahuye kubera urukundo kubera amwinya urukundo ibyo n'ubundi mana yanje sindanavyumva no kwene no bigira vuze ngo agarutse kubera ibyo ndabwiye nk'uno musi yo kwihanura akavuga ati je ntaci ivyo vy'urukundo nakundi nabonye ko bidakunda Imana ko yangarukanye reka nsoye kuri wanyu yamenye ico ikimuzanye muhira ntari bivram umwemerere yamenye ikimuzanye gusa mu wanze wo mubarira ujya mwana amenye ico yaje gukora mu muji amenye ko yaje kurondera inoti yaje kurondera amahera nubundi aje muhira agarutse sava aze nyene ambone basi nkamabuja wiwe nanje ubone nkamabuja ni tutu nta kindi nta bindi kunze basi ibi murumva yuko Dodi hemerewe kugaruka muhira reka tuzobaza Dodi tuzoje kumuraba tumve yuko ivyo vyemera hari naho usanga nawe nadashavuga ati je hajyana ushobora kuhagaruka ushobora kuna leo ya gume ndamuraba nk'umwana kuko nivyo ukunda uravyumva sasa leo yo ko numvise ari umubofre wawe nibona mara memba ari nivyo yiketse umukozi nibona nta kibazo mugabo urumva ko yoza Dodi umwanya wari wose sawa araza ntari ibi gusa azi ikimuzanye ariko jewe nari navyiketse ko mwamukundanye igihe nkubita igihe amerera nabi naravyiketse ko mwamukundanye numva nayo umugambi wo kuja kwibwira grand frère nayo mu telefone wagwa muje kuncanisha mutambajije birashika nivyo nari nibaza ubu ndiko numva ukuri umuco ko wumvise ni sawa sasa bakunze ba TV je nibaza ko tworangiriza ngahiganira twumuco mwe ushaka kumenya mwese wari uwo kumenya ico bafana ujya mu Dodi yakubise hanyuma nuko Dodi je anayo nko kumusabira ikigongo kugira ntabure vyose ntabura amagara ngo abure nakazi sasa reka je ndabashimire ko mwanyitavise ko none galeyo sawa ntari ibineko nari muhira pole asante sana sasa bakunze ba TV tuzogenda koraba Dodi tumubaze yuko yosaba ikigongwe byo ukunda cyangwa bitokunda akanyarigawe nikabura ku mugabo bakunze ba TV zosoma mu kindi ganiro ciao Every story matters.